ico gihe dufate Serugataje ntango yashika atanga umuganuro muhiriwe witwa umuganuro umukubaho umwaka naravyiboneye na datara kuduha ino nta masaka yariho twarya umwaka w'uburu butima bw'uburo agaheze rero sinaka kabucumba acabanza agakashura agatami gacasubira agakashura aho bimira bahita mu gahabwa ahantu mu gahabwa niho rero umwami yimira numvise muvuze ngo agahabwa hariho abantu mura numva bakunze mu gutangana zo ngo nagahabwa abashe agahabwa ngo agahabwa kasunzwa agahabwa karakantu kera bagira kakamara maza bahingira nko kugihe bageze guca ku mazi bakadishora mu mutwenzi bakadishora mu ruzi aho detahora zinywa urabona nk'izahora zishoka gato we nk'uwabonye umuganuro umuganuro narawubonye umuganuro igihe bimika ntare uyu ahavuye apfa Karoli Ndizeye yimye ndi mu mwaka wa 6 yego twagira ibikino kuri iyo minsi mikuru yego Okay, yes. Ndabaramutse ndabipfuriza mahoro y'Imana n'abantu maze yongere ko amagara meza n'amafaranga mw'abantu mwe. Omdishanje muno munsi ndi mu karere keza cyane mu ntara ya Muramvya n'ahantu ndi ku musozi wa Remera habangabanganwe n'umusozi wa Mehe mugabo hari kisonga bita Kiyenzi n'ahantu mw'abantu mwe hari amateka menshi donc no kuri umusozi wa Remera ndiko n'umusozi uri kwa mateka muri kahise hakaba n'umusozi kandi bita Rukiga naho nyene umusozi uri ko mateka ya kahise atari make reko no munsi rero tuyage n'umutama maze atubwire byinshi bagenzi ndazi ko muryoherwa gira subscribe munasangize video bandi we tugiye kuyaga muta bakwita gute mutama yitwa Ndamanisha Andre mukukuruke muri hotebe warakoze muri hariya muri hotebe yego donc kera abantu wasanga keshi batiga we wari warize je nararize umwaka w'indwi ikiganda bize ko n'igifaransa ni cisha bakera ngo namenye igifaransa mu yego mugabo caraheze caraheze uvuze rero ngo Manisha Andrea Nuwanda Ndamanisha mwene Fyaragata Damas Fyaragata wandi Fyaragata wa Ndabaramiye wandi wa Kataburaza wandi wa Rushingwa Bahizi wandi aho niho ngera n'abana bararyohe baratweze ego muta wenga niho wavukiye niho navukiye mu 1953 byago ibyo kwisi kandi bikunda n'ubunye Imana ndabura kwiguminyongerereza ndacabihekenya duhuye ushoye amata inka ino ziraca ziriho zikama kandi budutunze inka zinyororana apana zimwe muturutse oya ziguma muhira yego n'ubwatsi munaheze mukabura turaburonka buke tukaja turagura ibitoroto yego kera bahora batubwira ngo umutamagirwa n'agatsima n'amata ariko ubunye agakwenye k'ibigori agaheza umunyokuru yakaranze ibigori agaheza akabisya hanyuma amata ku mugoroba agaterera agaheza agacumba mushinga ntakicarira ku gatebe mu bwicaro kamwe bita gasonga bugari kera umupfasoni wa kera agiye kubaka yadazanye agatebe kakajya kagasonga bugari umushinga ntawe bazokwicarako ntabwo mwateramira hasi oya kwicara ku gatebe muga mwebwe abashinga ntaye gusa umupfasoni n'abakarambya mu bwicaro kera nimba mwabigenza gutyo n'umunsi uduprimusi twagwiriye nino baracatudandaza primusi ntituziherutse
harashobora guhera nk'indwi ngazibira utabonye aho gacupa yego nukuri. Turi hano rero mu karere umengo karazwi ko byinshi byakahise kandi nawe tukaba tubona uri umukurambere muta ujye musozi bita Rukiga n'umusozi uzwi kwibiki byakera muri kahise. Urya musozi Rukiga ko byahise kera bami mu kwima bimira ahantu mu ishombo epfo ku gatsi imusenyi imusenyi bahita aho bimira bahita mu Gahabwa ahantu mu Gahabwa niho rero umwami yimira. Nahora numva bavuga ngo yimira ku ruzi Nyavyamo hariya hafi Kigali hari nyaruzi ruri hagati y'umusozi Musongati na Musenyi na Nkondo. Inkondo niho baca bashinguka rero. Yego. Numvise muvuze ngo Agahabwa. Hariho abantu mbona numva bakunze mu gutangara ngo nagahabwa abashe. Agahabwa ngo Agahabwa kasunzwa. Agahabwa karakantu kera bagira kakamara maza. Nuvuga ikintu giteye isoni. Kakamara maza. Uyo musozi Rukiga nigeze kumva amakuru avuga yuko iyo umwami yatanze umva yaba yapfuye bavuga ko abantu badasubira kurya inyama n'inka zidasubira no kunywa amazi nazo mu kigandamira zarajamo baca baziragira hajya ngo zigasubira gushoka ari uko umwami wundi yimye. Oya ntibarindira ku mwami yima bahingira nko ku gihe bageze guca ku mazi bakazishora mu mutwenzi bakazishora mu ruzi aho zitahora zinywa. Urabona nk'izahora zishoka mu nko musoko wa Nyarusiriba cyangwa musoko wundi baca baja kuzishora mu musoko zitahora zinywamo. Byasigura iki ziramutse zinyoye aho zahora zinwera naho byarazira ni nkuko wabuze umuntu utanywa indya zirimo umunyu utanywa inzoga utarya inyama byarazira. Ujya musozi bo urumva ko bawuragira ko bagahava bagazishora handi hajya mbona umengo hari biti by'amasedre byatewe ku kwaro yabagaza yego niba bitera kitse kuko wewe umenga tera ndumufundi w'indimo muri ya myaka yiwe muri za 185 yego ushaka ko ntari umuntu w'umugabo afise umupasoni yubatse. None ujya musozi hari umuntu yigeze abubako gamuta barawubako rwose tuvuge nk'uyu hajya hasiga amatereza urahabona munsi y'ibarabara hajya amatereza yaje haba avuye Muramvya yimutse avuye Muramvya rubwebwe urabona se wa Marcelo sinarinze aba hajya urugo rwiru ukingiwe n'ujya mu Karatera niho yaba nuba basigwa wiwe niho bari. Marcelo yahoze ari buramatari ibubanza uyu musozi nawo uyubona w'Amarambya ahamanuka guta nahasiga ntuzinya Yakobo Kori. Donc aha ku rundi ruhande ngira ngo haregereye n'ikindi gice kindi cyamwa. Yego ne ube nko kwanda nkabari yabo hejuru mu kinywa magana kera bari Imwaro mugabo bari muri Muramvya. Yego donc aha mwebwe sinzi mwebwe ni muri Muramvya. None aha hakiri intwaro z'icami hagitwara abatware n'abaganwa hatwagwa umuganwa yitwa Biha nagira aka karere katwagwa na Kamatari. Oya Kamatari yatwari Rukiga gacagenda kuriya ko hirya mu Iyanza ahantu kuvuga mugwe ujya musozi wa Rukiga na Kamatari. Wewe muta uvuze ko wavutse muri za 50 kandi na gatatu 53 aha hari mu karere n'umwami Mwambutse ngira ngo yabaye ni mwami Mwambutse ase yatwara igihugu c'u Burundi. Urigeze umubonesha amaso yawe ubwanje ubuhangwa yego naramubonye
hama n'ifura yiwe kwa gasore nawe warigize bibona naramubonye rwa gasore n'ukuri yakuriye igitega wewe none yakuriye igitega ni muramvye none byarakashika batanga barazaye kumuganura umwami ntiyaganurira muramvye so hari umugwa mukuru kandi yaramaze kwimuka akaje igitega bagumye baganurira muramvye yego muramvye niho baganurira yego ico gihe none bishitse kwa gasore urabona yagiye ariga hanze muga bishitse akabarino yaraza nawe kumuganura abarundi bakamubona yego atari hanze baramubona netwe ntitwamubona turi abanyeshuri gato we nk'uwabonye umuganuro umuganuro narawubonye umuganuro igihe bimika ntare uyu ahavuye apfa Karori Ndizeye yimye ndi mu mwaka wa 6 yego twagira ibikino kuri iyo minsi mikuru yego ico gihe none gamuta twebwe nk'ugwaruka canke n'abandi baba bariko baradukurikira bakiri bato twakuze twese twumva ko umuganuro wabayeho umwami yataga umwaka yego n'umuganuro vy'ukuri wari umaze umuganuro yari migenzo ya kera wari nakamaro yaba yuguruye bagaca batangura kubiba amasaka sinzi ico gihe urumva byarahuza abarundi bavuye mu mihingo yose y'igihugu guhura bahujwe n'uwo muganuro hari ico vyabama kara gateka nta namacakubiri yariho baba bahutu baba batutsi baba batwa baba ari bamwe yego ico gihe dufate Serugataje ntango yashika atanga umuganuro muhiriwe witwa umuganuro kubaho umwaka naravyiboneye na data araguduhaye bacu mu mutsima w'uburo cyangwa w'amasaka uw'uburo ino nta masaka yariho twarya umwaka w'uburo ubutsima bw'uburo agaheze rero sinaka kabucumba acabanza agakashura agatamira agacasubira agakashura agahereza umutambukanwa wiwe ari we mupfasoni hanyuma agacahera ku mwana mukuru kumuhereza bakashurira bahereza bishitse akaba hariho nk'umwuzukuru nawe yarashikiye umwuzukuru yacahabwa umwaka nasi urumva ico gihe kigeze bivuze ko umwana wari wese yacaje iwawe yego okay voilà utareka ndagushimire kuri utu tuntu twakera mutuganirije kuko ni byinshi abantu tutabatuzi urakoze gushima nawe wenyine okay ndabashimire cyane namwe mubananye mudukurikira tubasabe gusangiza kino kiganiro abandi maze tuze duhure mu kindi kiganiro mu yindi video naho utaha yari wo mudishanyuma ndabakunda cyane bye bye